ugashaka kurondera izina ucishije mu bandi baririmbyi kubatuka kandi vini bize kabisa yego ugashaka gutuka umuririmbyi ukamuyifatira uko ryari nabonye Thompson The Voice atuka Lolilo ngo Lolilo nacha maze ujya nana kalebo Lolilo ana tagari iko na kamoto mbega uraza amateka ya Lolilo no kwa nk'umuririmbyi ntumwangira kuja mu ijuru kuko inzira yo kuja mu ijuru ni ciwanyu mu Burundi abarinzi bacu duturishira hejuru atacho tuyifitiye please tureke kwishira hejuru uno munsi wariye ejo ari gitoge abarinzi usanga bamaranga 2 jours batarya cyangwa ugasanga umuntu amaze nka 3 jours yigamira hasi cyangwa atarya kwa neza ku muntu bisaba yuko ashagura abantu bagendana nabo shagura abagenzi shagura inshuti ushobora kugendana nabo gasangirana n'ivyumviro vyawe hari umugenzi agutwara mu nzira mbi none agushitwara mu nzira nziza ariko bose n'abagenzi uretse yuko batandukanye ku vyumviro ni Elma Love mwari mko bisanzwe namandi ngaho kugira ngo bashikirize updates zimeze neza no musi ndi kumwe na Freema Boy mu nyubako za Ndaha TV mvuze mu nyubako za Ndaha TV nuko mbanzi yuko ni Ndaha TV ishikiye kuri tero kugira ngo dukore ikintu kimeze neza Freema vipi yana poa meze neza yego yana Freema umunsi duherukana wari fresh ariko no musi nabona menga hari ikintu shengere ku mubiri wawe arico nshimye guhera ko nawe menga watoboye gutobora kuri BM Freema bivuze iki bo nibisanzwe kuko ni music nibisanzwe biravana no na bo donc turabariremvi bo me turatandukanye me ndafise ico icatumye ngizuku bo donc look ikia yego benshi bakunze gutobora ku matwa ariko watoboye kuzuru nk'abakobwa ico kintu umva gisona bien jendo mwanzi kila muntu wese afise look yiwe ico nukimore kuko nibisanzwe yawe ukorera abantu uri umuntu w'abantu bameze kandi abantu bafise bakunda ibintu bitandukanye nimba hari umufanzi wawe yoba akunda Freema Boy ariko akavuga ati Jesse nkunda umuhungu yitoboza ku mazuru uno musa akacabona ko witoboje ntumvye ko uhava uriska kumubura no ndibaza niyo nkundira kuzuru kumbure ushobora kunkundira muri talent cyangwa akankundira mu byo nkora ndibaza ibi nivyo mutwara kure ni ruke niyo abaririmbyi benshi uzukurikirane benshi barabo ndibaza ni ibintu bisanzwe ego Freema tuvenga ndakubwiye ati felicitation kuyuka waduhaye Ana featuring Black G ni indirimbo ikirakora bien kandi imeze neza cyane ariko cyatumye nza kukurondera no ngo tuyigaruke ko neza nashatse menye project za Freema Boy kugira ngo arekure Ana après yo kurekurikira ati gakora fresh wari izindi target ziruti za ikirato nkizihe kugira ngo uvuge ati nkeneye gushika aho ikirato itashitse Ana ndayihashikana okay igituma nagize kujya ikirato yagumye ikora neza nce ndavuga ati jewe ndayirungike nayo bijane kandi nanye ne ikora neza kuko ikirato ugiye kuraba ikirato cyangwa kuraba Ana ucubona n'ikirato nuko bimeze izo ni politique nyinshi cyane tutari tuzi mu Burundi bo twebwe abenshi tumenyereye gusora indirimbo inyuma y'amezi 3 aturasoa indirimbo no nibaze bakubesha ati ngukura yima promotion iki none natwe irekura kirikare niba ngaye nurabona ama media anga amaze gupostinga indirimbo yo muri ati yare ku indirimbo tuyipostinge twese apana cyo turakora bijya byabanane tutuzovyikorera bo abwo umuririmbyi nka Freema Boy no gufelicita aso indirimbo kirato indirimbo ikaba imeze neza inyuma y'amezi 2 agacaho kubitindi Ana imeze neza uyu no gufelicita no muno kuvuga no ku ma media mugabo hakabura na ma media amwe avuga ibikorwa bya Freema yavuga ati muziki wacu sije gusa abarira kandi je nkaba big up kuko uno munsi biko biraba gutyo ejo suko bizoba bakore gusa Freema anabaniwa promo kwa radio au kwa TV online mbo ndachavuga benshi bakoze basoye indirimbo barakora media tour ariko kuri BM Freema sinkunze kuyibona why that media tour turazikora akanshimire Radio RFM akanshimire Buja FM bo akanshimire Radio Colombe bo nikibazo dufise araba journaliste obwira ati yabonye wasohoye indirimbo
ukamwandikira we akakubwira poa mugabo mu bisanzwe umaze kubona ko umuririmbyi yasohoye igikorwa gishasha ukora kuri antenne me na musi numwe urapostinga basi ni cover yiwe ugapostinga abantu bo muri diaspora ugapostinga abandi bama urumva ibyo turabizi mbo donc no musi namba bavuga dukore cyane birababaza kubona dukora umuziki badukumira mugo gasanga supporting umuririmbyi adafise inguvu abafise inguvu kabakumira nivyo bice bituma umuziki wacu tuca dukora ivyo tubona mugo gasanga dukoze ibintu ivyo tubona tugakora ibintu vyiza bakabibona bakaduha ama big up batari ku radio yego indirimbo ikirato niwe kirato naronse kinkwiriye sishaka ijya ndirimbo imaze amezi 3 genda urabe indirimbo zasose nyuma y'ayo mezi 3 indirimbo zaje zirushikirato gushika n'ubu zifise ayo majambo Freema Boy Estanish ntizahe hakuna ngira ndemeza neza yuko kuri pari wanje nimbazo bazihari inzo bazirenga hanze bihanze 3 nimbazo bazihari ariko kuri jewe ntazonzi kirese ndinze bya recherche gushasha rero wewe umaze kubona yuko atayihari mugabo arabaririmbyi benshi batazi ivyo turimo music yiwacu barawurengagiza bawubona ico kintu dukunde ivyo wacu mushaka dukora ikibasi abafanzi mu bimiriza ngo bakunda umuziki ndundi imiziki myiza muyifata mugasupportinga indirimbo zinduru bo mumbabarire mugabo niko ndabakarorero dukunde byo mwira mushaka dukora iki ivyo mukunda mugabo dukoze ama video ya bien y'agaciro dukoze ibintu bya bien twitanze tugakora umuziki wa bien mugabo umuziki wacu barawufata vraiment kandi biratubabaza kubona umuziki wacu bawufata barawufata sana kabisa ego Freema ndavye ikirato yarazanye vibe kabisa irenze muri Buja Flavor ku buryo twabonye ko waronse na promotion izo hanze mu TV gukora ama filme basigura bakayivugaho cyane no munsi ariko mu minsi tumaranye iyi ana ukwezi ko uri kurasona twaronka ama feedback yayo yo bahagaze gute kuri Bienfreema yo ari arayabona ana donc je ndashima ndiko ndarabana media ana ikora doga ndibaza quelqu'un ubimaze gushika kuri 5k vuga 50,000 bo ndabishima ikiragenda kuko indirimbo uravye kabisa bayimye promotion indirimbo ifise video ya bien ndibaza uravye mu video ushizamo ama video ana nuwo iburamo ama video ya sose ego mugabo gasanga barayima promotion kabisa ari kintu kinabwo mvuga ari mu journalist ushaka kugwamagara kugwa media tour akagwa surprise ati ingo ejo urumva ingo mu kiganiro ejo cyo kintu tukikure mu mutwe tumenye ko n'umuririmbyi basi abafise nakandi kantu mushaka kumubwira avant akamenya basi ikiganiro kizoba ijya ejo nkipanga ego kuri Freema Boy kugira ngo ahabwe promo ashime ni bande avuga ati je vraiment abantu iyo banyimye promo ntacyo ndabivuga ko ariko nabandi mvuga ati uyunya anyimye promo numva ko mbabaye kabisa gusumba uwundi hapana bose barakora barakora cyane urazi mpamvu ndabagije kubera ko wavuze yuko indimo barayimye promo ngo hariho n'izindi media washimiye niyo mpamvu naje mvuga ati none murizi washimiye ndazi ko aho harimo aba journalist ngiyango baragufashe nabari kugasanga bakorera kuri zo radio canke hehe ariko ukaba washimiye media ariko abamenyesha makuru kanaka ukavuga ati ntibatanga promo no promo barayikora bose umujournalist amaze gufataga kuhamagara iki izi radio navuze RFM ni radio kwanza twavuga ifasha sana irakubita imiziki ndundi igagira play kabisa mu ndirimbo z'abarundi RFM ni kintu twoshimira kwanza RFM twoyishimira kabisa bo n'izindi ndirimbo n'izindi radio tukazishimira mugabo rero ari kintu kiriho kahagaze mu muziki wacu akantu ko kuraba umwana wa mama
uyu tumuvuze ujya tumureke bijya birababaza kandi bikica umuziki wacu. Kuki washaguye Black G ngo mukorane mu gihe hari abandi bari kuri to bari kuri hits bari barakora neza ariko gashima gutora Black G. Black G ntawe ari kuri hit afise ingabirano kandi Black G arazwi bo ndibaza icyo honye abarimvye ni benshi sinori kutora ngo bose dukorane mugabo namba narondeye Black G ndafise impamvu narondeye Black G ni legenda mu muziki yakoze vyinshi bo Black G numuririmbyi w'umurundi kandi duhuye twese twokora vyiza ijya ndirimbo Ana nabonye yuko umuntu ushobora gushira mu ijwi hajya ni Black G kuko ni ndirimbo kuraraba niziga ritme za Zulu ego ziga nshobati kadushire mu Black G basi tukora umuziki kiretse nuko Black G aririmba neza nko tusanzwe tubiza afise ijwi giza kandi afise system yo gukoreramo imeze fresh niki kindi kintu waravuga ati bana je kuri Black G niko nakubita target ku kiniki runako ko uyu ugomba gukora no muntu avuga ati bana nzomukura kwiki nzomukura kwaba wewe waravye washatse gufata target ye kuri Black G apari yuko ari asanzwe aririmba neza Black G konse cyambere nababwiye numuririmbyi yarafise ingabirano gukorana n'umuntu usikuvuga ngo je naronde target ikiri canke ikino numuririmbyi mu legend babona abantu babonye Freema Boy na Black G babaca babona indi susho kumbe aba baririmbyi bahuye bokora ikintu kimeze neza uno munsi nakorana na Black G kumbure Black G kuma connection yo shora kuduza Freema Boy nanje kuma connection yiwanje no shora kuduza Black G nikuvuga kuduza kandi mu connection tukashora kuduza nya twese niko ndavuga ati ugiye no muririmbyi wacu muga udufise target zo gukora n'abandi baririmbyi voti umuririmbyi ndandimanye nawe ari target ifite ku bantu fans biwe ego reka nshimire na Estanish naronse target nyinshi cyane naronse ama circuit menshi ego kugira kwiga ndirimbo kirato abanyarwanda baki abantu bo muri Kenya urumva baci baragira ama subscribe kuri channel yanje ni kuvuga ama target menshi na Black G aba fan biwe baci baza barakubita subscribe iki ninje dushaka so kuvuga ngo naronde Black G ngo ama target no target ni genyene twese turashoboye none ubu naho ama concert nariko rakoko mugabo bumvise indirimbo si abarundi bakoze indirimbo ya bien none musi ukoze indirimbo nundi muririmbyi ega nashobora gukora n'umuririmbyi ari hasi kabuki example gatoyi ari umuririmbyi yakora album King Plata yara mama guy arafisi impamvu ya mama guy turakorana indirimbo iyo ndirimbo ya bien besha zoyumva kubeki yandonde je ari impamvu yandonde nimpamvu mbwiye abantu dukundisha umuziki wacu Kidumu Kibido ari hajya Fizo ubu akora neza Big Fizo mana yo bikora akadozigia collab akora muri Tanzania umuziki wacu ushika kure uno munsi bakora tanga ama 100 millions satbi million agiye kugira amasezerano yagize amasezerano umuziki wacu uri hajya mugabo rero nga mu Burundi nagiye kubona muziki tunapinzana kuko nk'ubunya uvuze ngaho nya kuri Fizo uko ari karakora hari abapinga yuko ari muri showbiz kuri Sadu hari abapinga ko atasamiro yigeze habwa ari ubeshi umva rero atwaminiani yapo bo ico nico cisha umuziki wacu ico nico cyatumye twebwe tudakundana big up Satbi nashobora kubabwira ati nimuze murabe amafaranga mugabo barayavuze n'amafaranga bazomo n'amafaranga azoronka kandi nivyo urumva ni contrat y'abatumye kwa journaliste mugabo rero dusanga rero hari abantu bagiye hajya kugira ngo bapinge mugabo Fizo ari muri Tanzania gushika no baracapinga ko ari collab ariko arakora ugasanga abantu bari ariya baguma bapinga Fizo gushika no baracapinga mbere arona abantu bemeza ko Fizo atari muri Tanzania kandi babona ko ari muri Tanzania na picha na kwana watumia siku kwa siku tofauti rero ivyo nibigutangaze kuko gupinga byamyeho rero ahubwo tubashimire dushimire Big Fizo dushimire Satbi Natasha Azamia ama dukundane ubushize turi kumwe warambwiye ati companies dufate mu ntoki uno musi wakoze ziko zirafata zafashe Black G zafashe Natasha
pourquoi pas ejo naho batofata Freema Boy akavuga ati bano ure Freema naho tumuhaye iki agikorere ko runaka mubwira iki ama company abandi ariko abana yakora ibinyana n'abandi bataravyijukira bon donc uravye twebwe uko twabipanze narabivuze yuko iki kintu n'ukuguma tukivuga ko cyane wabonye ko biko biraza narabivuze ko cyane biko biraza Imana iko yabikora mugabo abarimvye bagiye gukora ama interview je nambari miliyoni 3 je nambariye isheneti zama yari mirongo ingahe nambariye amagurumeti none kubwira ngo nambariye akaanyi iki ngo amafaranga usanga miliyoni aho kuvuga ati umuziki wacu ufiriye nga udugire nga ukagenda kuvuga sorry go faking life kagenda ukavuga ibintu ubuzima utarimo uri umujurnalist ukajohereza umwanya umuririmbyi akora kubesha ukatufata n'ujya mwanya yakubesha ukatushya kuri channel yawe ukatuhereza abantu ngo ikigano cy'umuririmbyi ari ikigano nabonye kandi ikindi nacyo nako nakuri ati my god umuziki wacu ugenda ngo abaririmbyi ngo bateye inda imene nkaho ufise ubwenge wize cyangwa utaciye no mu ishuri ufise TV basi uri umujurnalist wize umviriza basi ugurura ugutwi ndakwanore wewe ufiso wewe ushaka umuziki wacu duge uchanga gume hajya nyene mbe iki kiganiro cyawe ukura postinga uzigishika he ukatuandika hajya titre ngo umuririmbyi yateye inda imene deja umva ufise ubwenge mu mutwe ni titre na muntu yiraba aravye nawo comment aragutuka si vraiment na muziki two turagira kandi nivyo rero twige kumenya entertainment mwebwe abaririmbyi benshi bafise byinshi bashaka kubabwira mugabo ugasanga uje ngo turamuvumbuye kijye kintu mukireke mumuvumburi yiki hariho n'abandi dasanga yamuvumbu atamuvumbu ariko akaza akamubwira ati yana cyadukora akabeze karaza gutumuvuga kumbe bamukoreye beze mugabo panga base ya bien base iza kujana na muziki wawe cyangwa base iza gutuma turaba ma base ara ma base tubona ma Tanzania bagira bana inzu yiwanje iyi ni yiwanje na munapinga na ma base mukora mugapana kugira base yo kuvuga ati ngo umuririmbyi yateye inda imene ninde ubikora ukagenda ugatuka life y'umundi muririmbyi ati ugiyagwa sida ugiyagwa iki ugasa nwamupimye ibikiye ugasa niko ndaguhanura niko ndahanura nandi ma TV ugashaka kurondera izina ucishije mu bandi baririmbyi kubatuka kandi vineze kabisa yego ugashaka gutuka umuririmbyi ukamuyifatira uko byari nabonye Thompson The Voice atuka Lolilo ngo Lolilo nacha maze ujya nana kalebo Lolilo ana tagari iko na kamoto mbega uraza amateka ya Lolilo niyo yatanguye kuja mu Burayi abandi baririmbyi b'u Burundi bwose atanumwe amaze kurira indege après Lolilo yaratubaki Fizo mu video mujyana muri video no ibyo tubireke ibyo birabaho mwe ariko ndavuga aka gatoyi kuri Lolilo namba uno musi Lolilo biko byagenda neza muga bizogenda neza kuko twese reka dukore me aho Lolilo hagaze ubu ni neza kuko asoye indirimbo kiri umuntu arayumva dukundere umuziki tureke icyo naraki iyo video narayikurikiranye kiganiro nakurikiranye kirambabaza sana ati umuririmbyi atafise naho ari shikana utuka abantu baba legenda ni bibi twige gukundana dukundanye umuziki wacu uzoshika kure ari umuntu akora abona kutuka Lolilo wowe ufise abafanzi baragize subscribe n'abafanzi ba Lolilo baragukunze wewe ngene uririmba bumvise umaze gutuka Lolilo n'ama post ya Facebook nibashobora kuza kandi ku likinga urumva yo ni na secret ndakwibiye no mu concert ugasanga bakujya ati toka urumva umuntu waramubabaje gushika akwiyanyisha neza gushika aho nazo sono kugukunda icyo kintu turakiravye cyo kicu muziki wacu nagomba mvuge anini ku bantu b'ama radio station muvuze umuziki ndondi nimurabe kubera naka afise etage naka afisiki naka agenderiki niyo muco mu wa support duzingabirano basi fumu playing imiziki ndondi umuririmbyi akora para kumwereka yuko neza kumwanka kuko no kwa nk'umuririmbyi
ntumwangira kuja mu ijuru kuko inzira yo kuja mu ijuru ni ciwanyu. inzira yo kuja gasubira mu kantu brazil naho numviriza naho kwanga umuririmbyi ndagusubire umvirize naho kwanga umuririmbyi nubimwereke kuko inzira yo guca mu ijuru umubaniye numubanira inzira yo kuja mu ijuru kuko umubaniye inzira yo kuja mu ijuru ni ciwanyu. Twese tuzorera mu ijuru. Mugabo rero icyo kintu namba ndakivuze ucumvirize neza. Biratubabaza kubona mwanka baririmbyi mukabibereka media toka mwima mugabo kareze umwanya wo kuvuga makuru uri umujournalist ukavuga makuru y'inkino Frima atari utajeje kuraba amakuru y'inkino gabo ukavuga makuru y'abasaidoni bazonkiza Frima tukiri ngaha nyene ku bamenyesha makuru ejo nakoze iganiro na King Plata yarambwiye amajambo numva arambabaje ndababara kabisa nubwo atarije vyashikiye arambwira ingene yasaba ibiganiro abamenyesha makuru akamubwira live TGS no kuhiganiro wewe bien TGS no kuhiganiro wewe yambwiye abajournaliste bashaka kuri batatu ndibaza nimba wakurikiranye ikiganiro yabumvise kandi yaranabavuze mu kuri bien Freeman ntibiramushikira ngo nabo bamutuke nkaho yanyu. No je ico kintu ni shoga gushika kwera Freeman bone munyabikorwa kandi baremera barapinga gusa kubera babona umutipe tumwaye inzira yo bomora. Rero baratinya ndabizi ko umujournalist ubu benshi bafise abaririmbyi babo tureke kubesha please turabibona naho batabivuga bafise abaririmbyi babo bakunda kandi abaririmbyi babo nofa ubakure mu mitima yabo. Rero ico nico cisha umuziki izindi media ugasanga umuririmbyi baravomera zose niyo mvu usanga abaririmbyi muri Tanzania ni benshi kandi bafise ingabirano ari anyaho niye bagira no kuvuga umenga bavuganye novuga hari umuntu usanga yihariye umunsi wose kabisa kuburyo winjiye Instagram ho kumusanga bagira gute media zabo umuririmbyi asohoye indirimbo media zabo zirapostinga zikavuga amakuru indirimbo y'umuririmbyi kanaga kurikirana kumwe muramufata ibigano byanyu mugasharinga umuririmbyi asohoye indirimbo mwe mukaca mwandika article zanyu mukaca mu partage na hirya link yiyo urazi wewe partage indi TV ga partage umuririmbyi ku munsi umwe yoba indirimbo yobishika he basi aba ama TV sari mu Burundi agufasha umuzi umwe akavuga ati dufashanye rero abaririmbyi b'u Burundi umuziki wacu uri kuba uduga kuma 1 million ku misingaye bakavuga amakuru ujya muririmbyi ukavuga yandi ujya kandi kayandi link tugashira ko kurikirana indirimbo shikaye mugabo rero ama TV yacu ari umu journaliste namoye link jewe wa TV online acha yambwira big up comment yo nayo nabonye nje nkurikira umbwiye big up ndaraba comment yawe yishize hariya muri comment mugasi namubwiye comment bubukeye yacandukira link yundi muri ninzi rero wewe nyakonze acha mbwira je muri ati please injira kuri link wirabire indirimbo iryoshe ejo namwe yiwanje nkaca ndaba mwiga indirimbo ya muri we yashizemo comment mugasi no shaka kumubuza comment ico kintu kirekana ishusho mbi namba King Plata baramubwiye kujya biravana n'umuziki amase ijo sino vyinjiramo na King Plata afise studio yiwe mais donc office na studio mais na promotion kwirera bawo kuko kuduza studio yiwawe na ninga bero ego urazura umu producteur ukaba umuremvyi ico nitandukanye rero hajya sino shaka kuvugira naka no ari ikintu ngaho no nyene bakwiye kwiga ego akwiye kwiga amenye yuko na studio yiwe ni wiwe best way rero ugiye kuduza studio nawe na roma promotion umujournalist ushaka gusaba kandi nivyo ushaka gusaba amafaranga kandi nakora kubesha kugira ati jengene mu amafaranga kubera promotion icyo rero tucige abarimvyi benshi babagiza baje n'amafaranga menshi ngao bace babiheba benshi cyane baje n'inguvu barabari amafaranga benshi bakina Ciprolite niyo mpamvu benshi bariko barabagenda bagarako bari baramenyerejwe amafaranga uje n'amafaranga barayajya uje ukerekana yuko igisha umu journaliste genda hage umwigisha ati fasha promotion ejo ni naronka nzoguwa mugo kagenda uvuga ati fasha ndafise 100,000 shaka promotion ejo utafise 100,000 sinzo kuvuza rero niyo mpamvu rero ndakubwiye ati twige kuvuga umuziki wa twige kuvugisha ukuri aha mu Burundi abarimvyi bacu
turishira hejuru ataco tuyifitiye. Please tureke kwishira hejuru. Uno musi wariye ejo ari gitoke. Abarinzi usanga bamaranga 2 jours batarya. Cyangwa ugasanga umuntu amaze nka 3 jours yigamira hasi cyangwa atarya. Mugo akacagenda ajya kuri TV. Ndafise inzu yanje, ndafise TV yanje, ndafise iki. Ugasanga agahuzu yambaye nitwa duhuzu tujya babita naze ngeri duhuzu twamuvayura. Ugasanga agahuzu wambaye n'umuboyi niyo sorry mvuze umuboyi umukozi wo munzu atakambara. Wale wajamana warapiga style za niyo niko nakubwira rero wowe ukagenda uvuga ati ndafise inzu ukagira tuge gufeka reka kubesha ubuzima urimo kuko umuntu avuga bijya basi n'umuryango warakugabiye uvuga ati jewe iwacu dufise n'inzu dufise iki dufise na parcelle ubuzima nibwananira zosubira kugatumba mugabo ukaguma upanga imyaka yose uzofupanze ukaguma uvuga ngo ufise umuduga uryamika kuri station none ubo buzima wagiye kugura umuduga ejo station yiye umuduga gasha gura ikintu waripanze bo niko navuga kuvuga ati tuke gufekinga live ari ikijyana nabonye ejo ijya mu misi heze ngo jewe raba miliyoni uyu azo gukunda gute uvuze ati wambara miliyoni kumbuga umuntu arifise mugoga gatijinda Kenya abafanzi bazo gufasha bo reka simire kandi n'abandi benshi Natasha tuje ku bintu by'amalebo lebo nga mu Burundi lebo mu Burundi bamenye lebo na management ni ibintu bitandukanye koma we ari abantu bavuga ati ngo management ya Bantu Boy na management ifise lebo reka ndagiguhanurira lebo ni ijya nyene yo kuvugira ati abaririmbyi gufata uyu naka nka bakaba kimwe. Management n'umuntu ashaka gufasha ingabirano ya wewe kandi afise nama antenne ajya mu Burundi na management dufise aya malebo niko narabana example gato management lebo ibifise abantu bari hanze nka Tanzania Kigali Kampala amwe ugiye ariya ibikorwa byawe bakabigira example gato Diamond yaraje nga mu Burundi 3 fois yaje nga gatatu aritegura ama concert kumbe ariko ruwakizina mu Burundi acha yugurura Wasafi mu Buyenzi ariho biro ya Wasafi hajya mu Buyenzi iyo ni yo management rero Diamond arabona ati Burundi yarabufashe guki none ni yaje nga mu Burundi ni yakubise concert muri Primusic ni bamuwaye 150 millions abarimvyi b'u Burundi baba 15 millions umva ico kintu niyo nakubwira ati afise antenne management ziwe zirakomeye agiye vose je ngomba je gukora collab na Nigeria abafise antenne yo ya Wasafi nibimugora rero nga mu Burundi two turabibona mutama wacu Big Fizzo yagiye muri Tanzania yagiye wenyene na manager wiwe mugabo yagiye kubona yuko bikwiye ko yojana na producer wiwe bikwiye ko kujana na director wiwe ari byose birazimvye ugiye gukora n'indimo muri Tanzania bakubwira ati umu producteur agukora n'indimo uramuriha umuremvyi umurihe kandi ubifitiye yaciye aduza umuntu uze wiwe umu producer wiwe ndo Mike ingo narakwibagiye ingo nawuze yagiye abona ibintu bigenda bihinduka ubu abaririmbyi bagenda na team urinde gufata urugendo ugenda na cameraman wawe photographe wawe director wawe vyose ugenda bajya bagukorera amandirimbo nga ugenda ubatwaye kuko ugiye muri studio bati nje ndamufitiye n'igiciro kiragabanuka ngiye kurondera kamiliyoni dukorana indirimbo nkagenda na producteur wanje nkagenda na cameraman wanje kamiliyoni namubwiye ati sawa we mama rero dukore mugabo apana kugenda wenyene ni ibintu tugenda twiga umuziki bajya baratwiza umuziki twige kuwubona apana tugende twica umuziki wacu kubera iki Natasha ntabuza amafaranga yo kugira management kugira label yiwe mugabo ari ikintu yagiye yiga kubera aragenda cyane nawe akeneye gufashwa kuri ivyo rero label na management bitandukaniye hehe ntituraronka neza management rero nijya iza ikakumanira mu bindi bintu ama connection ikagufati wewe reka tugende gusabira ama collab tugende gusabira ama concert tugende gusabira ama connection ari ziga ni management zigenda ari rero mu Burundi ukawufise na management nzazindi rero naho wewe ushobora kuba manager wanje atatu ufise muga umfasha ama connection
nkene gukorana indirimbo n'umuririmbyi nga example iwacu ngomba gukorana na Natasha jewe ndatuma mwebwe urumva yajya amasirikwi apana wewe umuririmbyi ufise label wewe ugenda gusaba collabo baragutuka nivyo turabona nga uno munsi King wacu Fizo ari muri studio ya Next Level ya Rayvan mwamutusi na Rayvan twabonye mushaka mubonende wapi none kwe mugabo biga iya bafise manager wiwe niyo ugenda hajya bakamubona hajya Fizo naboneke babone Fizo gusa na Rayvan bari mu bikoko biga birafasha niyo banako navuga ati twige kwidandaza twige gukora umuziki wacu yego mugabo big up Big Fizo urashoboye kandi courage ivyo urakora ni byiza cyane yego Freema tugaruka inyuma gatoye kuri King Plata mu kiganiro twakoranye yarambwiye yuko indirimbo yakoranye nawe we ari ufite uburenganzira bwo kugira ngo isohoke habuze kugira ngo iyo ndirimbo yirekure ka Freema indirimbo kubera indirimbo je kuyirekura kandi izoca muri channel yiwe nizo cha ku channel yanje kuba yaraguhaye uburenganzira ati Freema Boy indirimbo niwashima umunsi wari wawe ati Plata shirako iyo ndirimbo ndashashirako wiyumvise gute kubona indirimbo y'umuntu akaba ari uyifite uburenganzira bwo kubikora kico wifuza kanje Plata yaramaye agaciro cha kanje yarabonye Freema Boy n'umukozi yabonye ivyo niko ndakora ni vyiza kandi Plata avuga ati Freema Boy afise vision twakoranye indirimbo ndamubwira ibintu byinshi cyane yabonye yuko umuririmbyi afise ama planet mingi urabona indirimbo yiwawe twakoranye featuring jewe umugabo ukamu burenganzira ati ni washaka aho tuzoyirekura kwa namubwiye ati banza upartage indirimbo yawe we na Thompson uyipartage shikira abantu igizo sohoka na target kuko naje ndafise abafanzi biwanje ni yasohoka isohoke nawe abafanzi banje ndabashire kwa Plata bose niyo collabo ukwimeze collabo nje ndafata abafanzi banje bose ebana twese tuje kuindirimbo comment ndazibone zose Plata ache yugurukana subscribe zanje zije hariya bajya bose bagize kurya nabo bagende hajya niyo collabo ego hamangene ndakwishuje ko ubushizeje turi ko turakorana waranyemereye collabo n'umukobwa Ines Ragwere igeze he yo collabo Ines turavuga hano n'ubu ni programme ziwe yarafise ibintu yakora ni programme ziwe nenda afise ama collabo kandi zose ziri complete audio video kwanza ya app ni album igeze he ni playlist niko nayiseje playlist ya 2000 iriho 2021 rero nakuvuga ati je ndumuririmbyi ufise target dufise abintu byinshi urumva vuba bagiye kubona indirimbo zanje bagiye kubona indirimbo collabo bagiye kuraba iziki bagiye kubona indirimbo nafashije nabandi bo numva ko tumuririmbyi afise target twamaze gushora cover je na Plata cover mwayibonye indirimbo yitwa Mayigogo inyuma y'ijya ndirimbo ni ya Plata kumbure niyo ngiye shaka gusoka umwanya n'umwanya Iyo playlist utoyiduhereza ngo turi enjoying ngene ama video zo zaraduhereza kamwe turangene wabikoze tupate tubudike free bako na bitu bingi jewe shishora kurekura audio mu buzima reka nifyonde ndekura ubushobozi bwanje bugeze bukene fisi nsori kintu umuntu avuga ati umuntu yaragerageje shishora kurekura audio na n'umunsi n'umuzo kumva Freema Boy yarekuye audio ninarekura audio nzoba ngiye guheba umuziki sawa ubu twabonye wakoze na Esther urakora na Black G turumva ko na Ines ari mu nzira ubundi muntu twitege muri collabo za Freema ni si alors nouveau génération ngiye gukorana nayo arundi muririmbyi umukobwa yamaze kwinjira muri playlist Sean Queen wenda muvuze Malikia wa Masauti n'abari muri playlist numva je nshaka nkore benshi abafanzi bagonte Freema myaka myinshi maze gukora wenyene kurana nabandi bako uno musi Freema yijukiye ntutse indirimbo shani yo tugikorana n'indirimbo ya bien kandi indirimbo zile za Kiswazi unaziona zile tuzozira mu video y'ikirundi na ule kwa kuzipenda yapo zigana tugiye gukora kandi babone Sean Queen je ugana mu legenda
andusha umuziki yaririmbye kera ujya ni ukorana nawe namaze kumushyira muri playlist urumva playlist yanjye guma gushika tugende muri 2022 stop ama playlist nzobanda yahejeje niwe ko mwaka wose wawuhebeye amakolabo nubona ko nubu ari indirimbo y'umugenzi yamfashe yamamagaye ndamufashe nawe ni kolabo nizo ziwanje ari mu nouveau generation izi zishasha ziko ziragira nawe ari umwe sishobora kumuvuga nga ibom mugabo mvuzemo cyane kwine Ines kagakobwa karimo ama ivya user na Freema Boy ivyahereye hehe user turakoranye indirimbo reka ndamuhanure turakoranye indirimbo mugabo umuririmbyi kirazira gu faking life user twakoze indirimbo ya bien kandi video turakora mugabo video yo yacisaba ko dukora video kabiri mugabo sinzi ko yarahejeje gukora tournage mugabo icyo no muhanura user kora urashoboye ureke kuba uvuga ko ufise miliyoni ufise ikina munazo gufasha ngo wifuza kuba Freemason reka ivyo bintu kora umuziki abantu bazogukunda ukoze umuziki wawe Merci beaucoup Freema akantu kanyuma no banta kubagije wifuje ko twoganya ko nakagira ngo turangize ikiganiro neza tureke kugwango mu muziki wacu dukundane vraiment please dukundane kabisa champagne yarakoze bien reka ndabashimire reka gukoma ugumuririra ngo bagwe award zo kwizana kora uno munsi namba bateguhaye ejo azoyegwa bo Double J courage kandi big up ko wararonse playlist ya ego urakoze cyane bakunzi banda TV ko natanguye mvuga ati cyagura umugenzi ubana nawe kuko ari umugenzi akutwara mu zanziza ndagutwara mu nzira mbi urumva ko nivyo ni navyo twashitse ko cyane na Freema Boy mu menga twari twanabigaye kandi nabiyaze uko urumva ko no mu buzima bwacu butandukanye cye bw'ubumenyesha makuru no muziki hariho ubucuti butegereza kuba buharugira ngo dutere imbere twese umuziki tuteze imbere tutari ikintu kimwe twafata twarateye imbere so kumana Elma Love mwari muko bisanzwe mugire subscribe kuri Ndaha TV like share na comment iki kiganiro mucyumvirize mwitonze ko harimo impanuro nyinshi kuko iyo nkoranye na Freema Boy mbanze yuko hariho ikintu nza gutahana mbanigishije abari kwarakurikirana umuziki ndundi Freema ndagushimire cyane kumanya mwampaye nanje ndabashimiye kabisa Ndaha TV murashoboye gira subscribe kuri TV comment umujournaliste afise ibibazo vya bien kandi cameraman wabo no muntu nyene ameze bon atekereje kandi bafise imigambi myinshi yo kuduza umuziki wacu rero kurikirana iyi TV ejo ni heza murakoze cyane bakuze banda TV namwe kuba mugira subscribe nkuko nabivuze kugira muze muraronka notification zibiganiro bigiye bitandukanye si Freema Boy gusa tuba turi kumwe ndazi ko hariho nabandi mu duhura nabo murabibona ntidokora yatwiyamiriza ko nabyo twigira mwakoze cyane kudukurikirana